Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'imvonimvano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya mbere ukwezi kwa kane mu 2023. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umupfasoni Denise Bucumi, bamwe bamwita mama buntu canke Denise Nkurunziza, kuko ari umupfasoni w'umuhisi Pasteur Nkurunziza yarongoye Burundi kuva mu 2005 gushika mu 2020. Denise Nkurunziza kandi n'umupasitori azwi cyane mu bikorwa byo gusenga, arongoye ishengero ry'urutare Eglise du Rocher. Naho umucance wiwe yari yagiye ku butegetsi ashizwe imbere n'umugambwe wa CNDD FDD, umufasoni sumunywanyi w'uwo mugambwe. Igihe umucance wiwe yitaba Imana mu 2020, we yari agwariye mu bitaro i Nairobi. Ibi havuga ko bitamworoheye. Muri kino gihe akunze kuba Ibuye muri komine Mwumba mu buraruko bw'igihugu, aho umuhisi President Nkurunziza avuka, akaba anahafise irerero y'imfuvyi. Aho twaganira mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, twamusanze ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kubera imirimo myinshi ntibyakunze ko dukorera iki kiganiro ahibuye arangurira ibikorwa. None nyuma yo gupfakara akava no ku kirimba, Pasteur Denise Nkurunziza abayeho gute? Akora iki? Umugabo wiwe President Nkurunziza yaragirijwe amabi atandukanye nk'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, yavyifatamwo gute? Imyiyerekano yo mu 2015 yiyamiriza umucance we ko ashaka kurenza ibiringo vyiwe yabaye arihe, yayifashemwo gute? Urupfu giturumbuka rwa President Nkurunziza rwashitse ari mu bitaro nawe akiswe n'amagara. Ibyo bihe yabibaye mu gute? Ibi ni bimwe mu byo tugiye kuyaga na Pasteur Denise Nkurunziza muri kino kiganiro, mukaba muri kumwe na Siriake Muhawenayo. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mu gutangura kino kiganiro rero, reka Pasteur Denise Nkurunziza atubwire ubu akazi akora ku munsi. Icyambere nkora ndarera bibondo, abana yasigaranye hamwe n'imfuvyi twari dufise, ndabarera ico n'igikorwa ndi umumama mu rugo, kandi burya kurera abana n'igikorwa gikomeye. Sivyo gusa, nari nsanzwe ndi umukozi w'Imana, ibikorwa vy'Imana birabandanya, ndabishishikara mu gihugu hanze y'igihugu nyene uko ndose umwanya kandi uko nabihamagariwe. Ikindi naco ndashabandanya kurera zamfuvyi nari nsigaranye, nkashigikira n'ibikorwa mu gihugu bihari bitandukanye, nkabibamwo nanje nk'umwene gihugu. Arakantu uhejeje kuvuga, nibaza karaba abapasoni benshi mubaje mu nta ukora iki? Ati jewe nta kazi mfite niba muhira, ariko buvuze yuko kurira abana cari igihugu hitoroshe. Abavuga yuko nkeka abapasoni batagira akazi nkeka gatangwa na leta canka handi atakazi kaba karimo mu gihe abayiriwe mu rugo, ubabwiriye? Yo, kurira abana ni igikorwa gikomeye cyane, kandi burya nasanze no mwijuru bazobihemberwa abantu bareze abana neza, bakabaduza bakabashika aho bategerezwa gushika, bagakora ibyo bategerezwa gukora ku bana babo. Namwe ndavyiyumvira neza, sanga bazobihemberwa. Ni igikorwa kidasanzwe kandi gisaba ubwenge. Je nama nisengera ngo nsaba ubwenge bwo kurera abana. Nejo bundi hari abamama twariko turaganira, ndababwira burya kurera abana ni igikorwa kitoroshe, gisaba ubwenge. Hari igihe hano umwana ukarenza urugero, ivyo bigatuma umwana agira ishavu ryinshi, anakwanka, bitazohera guma yibuka. Hari igihe naho udahana ugasanga umwana arezwe tambuka uzino. Nagiye gusanga rero birasaba ubwenge kugira ngo uhane neza mu gihe gikwiri, ukamuhana mu gihe gikwiriye, kandi igihano umuhaye kikaringanira n'ikosa aba yakoze. Aho umwana mu nyuma maze no gukura aravuga ati iyo batamuhana burya kiriya gihe kumbure sinari kuva mu wo mvuyemo. Kurera abana rero ni igikorwa gikomeye kandi kirababa mama cyane cyane. Kirababa mama ko urabona turabatwara mu nda tukabonsa, utangura kumurera hajya hose akiri mu nda, uko akiri mu nda uranamusengera, ukamwatura ko ivyo ugomba azoba, ugomba ko azomera, ukabimwaturako. Emwe hari igihe dusamara, naje kera narasamara, ariko abana navyaye mu nyuma.
maze nyene kwiga gusenga Imana ndabatura ko nkabavuga ko ivyo bazoba nyene nkatangura kubavuga ko kubasabira indero nziza bakiri mu nda hanyuma hajya ndiko ndamwonsa naho urabona umwana aguma akina n'umumama ukamuhezagira ukavuga ivyo ugomba byose burya nagiye gusanga abamama dufise ubushobozi ku bana burya turashobora gutuma abana babico bari ciza canke kibi bivanye nuko twabyifashemo nk'abamama rero burya kurera abana ni igikorwa gikomeye cyane cyane gose muvuze ko kumurera abana kakari gaciyemo ariko kandi murakora n'ibindi bikorwa bijanye n'uburimyi umenga niko wavuze yego musanzwe mubizi yuko Nkurunziza yakunda ibintu by'imirima kandi twabikora mu muryango tubyumvikanye urumva ubadahari sinoca ndeka kubikora narabibandanije kubera naho twarima harahacu urumva sinoreka amatongo ngo asibe narabibandanije nubwo bisaba uburyo bwinshi birasaba n'umwanya ndagerageza ari nyene fashanije n'ababa bafasha muri ivyo bikorwa ariko igikorwa cyarabandanije ndarima pe kandi nukorora ndorora ivyo bikorwa biracyabandanya ibyo wimbuye uraheze ukabikoza iki urabona biba byatwaye uburyo bwinshi byinshi nyene turabigurisha mu ntumbero yo kugira ngo amahera agaruke duhemba abakozi ariko kandi tuzosubiza muri ya mirima imbuto guhemba abakozi mu bisanzwe uburimyi nta n'inyungu y'umurengera irimwo hari igihe ugirirwa ubuntu ukarima ibintu bigakunda ukaronka akanyungu ariko nta bintu by'umurengera birimwo mugabo umurengera aho ndawuharura jewe ni kurya bajya abakozi baza bakafasha nanje nkabahemba nkavuga nti hariho umuryango ubayeho kubera dufashanya akaza gakora ibikorwa nanje nkamuhemba gucyo genda nabinezerererwa kuko burya kugira ibikorwa utanga ugaha abantu uba uri kurafasha imiryango kandi uri kurafasha igihugu gutera imbere nivyo ndabiharura yuko ari inyungu kandi itari nto nicyo gituma ntashobora kubihagarika ikindi ntacyo hamwe no kubishora natwebwe nk'umuryango turaronkako urumva ntiwozarura ngo wiyibagire turaronkako tukaronka ku itomati tukaronka ibijumbu ko turimo ibintu byose ukaronka kukihako si ibyo gusa n'abana b'imfubyi nabo nyene bakaronkako kugira ngo nabo bashobore kubandanya kubaho ndibuka tugira ikiganiro ca mbere kera mugishika ku kirimba mwaravuze ko ari ibintu bitoroshe buke wagiye uramenyera ibintu aho uvuye hose haba hariho ubuzima bworoshe naho usanga bugoye kandi noneho abakuraba twebwe tubona yuko umuntu ari ku kirimba byose byahindutse bimeze neza cyane ibintu byagiye bahinduka buke muri ku kirimba n'ibihe nyuma yaho tuvuganiye kuba ku kirimba sinovuga ngo hari ibintu biremereye gusa sinovuga kandi ngo biragoye gusa ariko kandi ndibuka umbwira ati byewe ikintu cya mbere kiriko kirangora cyane nico kumbuza kwigira mu bwiza urakumbura hamwe wari ugenda widegemvya ata abantu bakuri inyuma canke bakuri imbere uri ukanezerwa no kugenda ahantu abantu bose batakuraba uri umuntu atazwi biraryoshe ariko nyene urumva byamaze guhinduka ubutegerezwa nyene kubimenyera uratinda ukabimenyera ariko burya igihugu kiraremereye kirimwo byinshi nivyo ibiremera ntivyobura kuko burya igihugu kiba kirimwo byinshi cyane ubu ufise abagukunda ubu ufise abakwanka ubu ufise abifuza ati nanje have ndahaje ivyo byose biba bihari urumva kuremera aho biba biremereye watinze uramenyera rero gushika navuga ati nta kundi uriyakira uratinda ukamenyera urumva imyaka 5 ya mbere haraja ko niya kabiri yaja ko n'iyindi ya gatatu 15 umuntu yaba yamenyereye mugabo ntavyo gufata ngo namenyereye nagize iki burya mu buzima umuntu aguma yiga nibikorwa iyo umuntu abirimwo aguma yiga muri kiya kibanza je naguma niga kandi umuntu aguma yiyubara aguma nyene ari kuri hange ukaba ari karabwa n'abantu bose yumvirizwa n'abantu bose kandi rero hajya ahantu mana yanje babona amakosa gusa kenshi amakosa niyo babona abantu
bagaca bashimikira kuri ayo makosa. Niyo umuntu avuze akajambo agahushana gatoya, emwe bafata ivyo bitagenze neza aho gufata ibyagenze neza. Icyo ikintu nibaza ko ari ingwara. Ni ingwara umuntu aratsinda akamenyera nyene, kuko ubutegerezwa kubibamwo, ni hamwe uvuga uti nyene ntegerezwa kubibamwo, reka ndabibemwo. Umupfasoni niwe mukuru w'igihugu, nkeka usigurira ariko atwumviza ku munsi abaho gute, agira ihe nitwarariko, kuko urumva nyene ni umuzigo. Oya, ibikorwa biba ari byinshi cyane. Biba ari byinshi. Nababwiye igikorwa cya mbere ni cy'abana. Noneho umukuru w'igihugu yiremetse igihugu, nivyo aragaruka mu muryango akaba papa w'abana, kandi kurondera akanya k'abana. Je nabona umutware wanje yararondera umwanya rimwe mu kwezi tukicara n'abana tukaganira by'ubuzima nyene, akabaha impanuro zitandukanye, nanje nkavuga tukaganira n'abana. Ku mugoroba yari umuntu aguma muhira akayaga n'abana, agahamagara. Yari umuntu adashobora kuja ku meza abana bose atababonye, yarabaza naka ko ntamubonye ari kariga naka nawe ibi, akamenya umwana wese situation yiwe. Nariko ndavuga ko abapapa nabonye n'ivyo abana bategerezwa kubibamwo, ariko igikorwa ca mbere nyene no kuba hafi y'abana. Ibigira kabiri nyene gushigikira uwo mutware wawe, mu kumuha nyene morale keya. Abajene baharaye ngo kumuha keya kugira ngo yumve avuye muri bya bikorwa byinshi ko yaronse umuha keya nyene, hanyuma akumva nyene ko muhira yahasanze abantu kubera abatashe muhira. Hanyuma si ibyo gusa, turakora ibikorwa. Nawe mwabona ko muri ibikorwa nawe bitandukanye. Iby'imfuvyi narabibandanya mu gihugu, baraguhamagara mu by'amagara y'abantu, muri fondation narakora ibintu bitandukanye. Ibikorwa nyene biba bihari bitari bike, ahubwo usanga buryo ufise n'umwanya muto. Jewe rero naca mfatanya n'ibikorwa by'Imana, rero nivyo byose bikampamagara. Kandi burya igikorwa c'Imana arigiye gisaba umwanya, kwiyumvira gose. Byoza kwigisha abantu ntivyari byoroshejeho, ijya myaka nayifatanije no kwiga lisansi, urumva ntivyari byoroshe navyo nyene, urumva byari ibikorwa bitari bike. Abo mwashikanye ku kirimbi ico gihe burya niwe mwagumanye. Hari igihe utangurana n'umuntu ukabona bikora neza gose, aravyitwararitse, mukagumana, ukabona n'uwundi yokora vyiza ari mu kindi kibanza, ukamuha ico kindi kibanza gutyo. Ariko abenshi twaragumanye nyene. Urabona haba byinshi muri politike, bandika byinshi. Urabona hageze nk'igihe usanga nyakwigendera Pierre Nkurunziza usanga ko muvuga nabi, ntiyubaha hagati y'akazi na muntu, biturire. Mwebwe mwaca mwumva umeze gute muko mwumva izo nkuru zirararira ku maradi? Ikintu ca mbere n'abandose umutwaro, n'abandose ibyo gusengera, kuko mu bintu bya mbere nyene narinda najejwe kwari gusenga, sengera igihugu, se umuryango, ishengero ry'Imana. N'abandose umutwaro nkasenga, nkamusengera kugira Imana imushoboze, nimba ivyo bavuga by'ukuri hari icyo akwiye guhindura, Imana imuha ubwenge, imuha ivyiyumviro, imushoboze. Hari icyo nshobora kumuhanura, mbona umuntu ababonesha amaso, urakivuga hama nawe akakubwira uko abibona. Ariko kandi abanyamakuru na mwebwe urazi ko mutoroshe. Ariko mwumvise ibyo bintu, umutima mwumva gute, cyangwa umuryango mwumva gute biremereye nk'uko? Urigumya. Rega hariho utuntu, hariho ahantu ugera ukavuga ati ubwana burimuka, hanyuma nkure nategeza gukura. Uronketse ibintu naca mvuga nti turagowe, turapfuye. Navuga nti ibi birasaba gusenga Imana. Ntagira ataha ukamubwira ati bibi bintu wabyumvise wewe. Oya, birasaba kugira ubwenge, umushikize ku ngora. Navuye mu bikorwa, ibi bintu wabyumvise. Byarasaba gusenga Imana. Ibyo uramutse unabivuga ukabivuga muri ko muraganira buke mu zindi nzira, muri ko muraganira buke apana byo kumushikiza ngo ibi wabyumvise, ngo ibi nasha no kumubwira dusengera ibi bintu Imana ibiroranye. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tuvuye ku byo kukimba rero, twinjire mu byo mu buzima bwa minsi yose, politike. Abantu iyo tumenyereye uzubona keshi na keshi
umukuru w'igihugu ari mu mugambwe kanaka umupasiteri newe abarimwo ariko kuva Nkurunziza ageze ku butegetsi ntitwigeze tubona Denise Nkurunziza yambaye impuzu z'umugambwe CNDD-FDD. Mutabibonye urumva nyene no kuvuga ko ntari ko mwabonye yuko ntari ndimwo ariko mugabo muranambesheje ni mwabona ko nja mu bikorane bateguye na n'uyu munsi ndagenda mu bikorane byateguwe mushaka ngo umuntu abe mwo gute ntuzakubona wambaye umwambaro. Oya jenda umukozi w'Imana kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uko wari uri mu ihamagagwa ryawe ubigumanemwo n'Imana. Jewe nahamagawe atamugambwe ndimwo ninjiye mu bintu byo gukorera Imana atamugambwe ndimwo. Rero n'ivy'imigambwe kuva biriya bya 93 je vyabaye ndi kwishura urumva nta mugambwe je nari bwajemo ibi vy'Imana ndabijamwo atamugambwe ndimwo baza kugaruka basanga jewe ivy'Imana ndabirimwo ndumukozi w'Imana. Rero kandi ijambo ry'Imana bikarivuga ngo ko wari uri mu ihamagagwa ryawe bigumanemwo n'Imana. Jewe ntanumva noguma umuko nari imeze uko nari yindi kandi sinshatse kuvuga yuko abantu bari mu mugambwe badashobora gukorera Imana. Eka ari umuntu ahamagagwa asanzwe mu mugambwe ubu arashobora kuba mu mugambwe akongera agakorera Imana kiretse Imana imubwiye ngo bivemwe byo mu mugambwe ariko mwama mubabona ababa mu migambwe bakongera bagakorera Imana. Bibiri bivuze ngo ubigumanemwo n'Imana no kuvuga ngo uraba mu mugambwe ariko kandi ugasaba Imana ikazira kurongora uko ushobora kubibamwo byose kandi byose ukabikora neza. Jewe rero nahamagawe ntari mu mugambwe nico gituma nta bandi bavyibaza n'abari mu migambwe cyatinda n'uyu kubeke ataza nukubera nari mu gikorwa c'Imana kandi jewe numva ndabashigikira mu buryo bwo kubasengera ndashigikira igihugu mu buryo bwo kugisengera. Jewe numva ahubwo ndi umwene gihugu wo mu mutima imigambwe ndayisengera kugira abana amahoro uri ku butegetsi ni devoir abantu bose bafise gusengera umugambwe uri ku butegetsi waba uwurimwo cyangwa utawurimwo uti kubera iki kubera umugambwe uri ku butegetsi bigenze nabi bidoshika ko twese nico gituma bujya ku neza y'abene gihugu waba uri mu mugambwe cyangwa utarimwo urakwiye gusengera umugambwe uri ku butegetsi n'abawurimwo bose hamwe nuko abaganza dutegerezwa kubasengera. Rero jewe bujya mu bikorwa bikomeye nyamukuru numva ivyo bintu nivyo numva bindaje ishinga kandi nkumva ko ndabikoze bivuye bwina mu mutima. Mu kiringo mwari nyene ku kirimba harabaye ibiringo bibiri bikomakomeye novuga nk'ikiringo cy'umugambwe uri ku butegetsi nyene mu kiringo haba ingwane z'uburongozi usenera jabo hama no mu 2015 ivyo biringo mwabibaye mu gute? Jena nk'ubu usenga Imana je narasenze kandi Imana yaranganiriza kuri kimwe ku kindi je narasenze Imana. Erega Imana iyo uyisenga iraguha kwihangana iraguha inyifato utegerezwa kugira. Jewe hamwe no gusenga byaca bimpa uko ntegerezwa kwifata. Reka tubandanye ikiganiro imvonimvano kuri BBC. Mwe muri abapasoni aho abapasoni ngaha usanga bari ngaha hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye. Uravye umupasoni w'umurundi kazi uyu munsi uko ameze mwebwe nk'abapasoni mubibona gute? Umukenyezi w'umurundi kazi jewe ndashima aho tugeze imyaka mfise simike kandi sinavuga ngo ni nikirenga ariko imyaka mfise ndabona ko habaye iterambere rikomeye ku mukenyezi. Jewe nakuze ntabona abakenyezi ba mustanteri ntabona abakenyezi babura amatari abakenyezi b'abashikiranganje bari bake wamengo ni ikintu cy'igitangaza ariko jewe by'ukuri ndashima ndiko ndabona abakenyezi bazezwa amabanga akomakomeye mu gihugu. Ndabona ko umukenyezi yavuye hariya mu kigo urabona ko bavuga ngo turabanyakigo ndabona ko yavuye mu kigo ubu yagiye mu biro yaravuye mu kigo yaragiye mu biro. Rero iki ndagifata nkuko ari iterambere rikomeye ku mukenyezi kandi jewe niyo ndi imbere y'Imana ndabishimira Imana aho umukenyezi ageze. Mwebwe muriko murakora kugira ngo babandanye batera imbere gusumba? Jewe abo duhura ndabasaba yuko bobandanya bakaba bizigirwa
umukenyezi wese akaba umwizigirwa ntubona ko bariko barabazeza amabanga bagira ingeso nziza kandi baba bizigirwa mu kazi icyo bajejwe gukora bagikore baba bizigirwa mu buryo bakora neza ibyo bahamagariwe gukora hanyuma bagire n'ingeso nziza ntibaze barakorera ibyaha iyo mu kazi iyo bari cyangwa ngo kuja hiyo mu kazi bibatere kwibagira abana babo bibatere kwibagira abatware babo ni abapfasoni bato bato murabona ingwane bafite hirya no hino kutagira aho bikora ubukene batanga vuga icyo natwe tugatorana ibyo muri ko murabyumva mu biyaga gute yo kugira nk'ibi bavuga ati twe twakeneye gutorana nuko rero tukaronka ahantu aya nukuri icyo kibazo cyo gutorana je naco nokivuga ko ndakivuze ko naho noja muri Bibiliya biracagoye bon erega hariho no birashaka no kuva imiryango uko yitunganya birashaka no kuva abavyeyi uko bavyumva erega hariho umuvyeyi avuga ngo bose n'abana abahungu abakobwa bose n'abana banje birakwiye ko ndabagirira neza nubwo ari abahungu nubwo ari abakobwa bakazosangira ibyo narondeye hariho umuvyeyi ashobora kubifata uko je mbona abavyeyi aribo bakwiye ahubwo kuraba uko bobigenza nyene bobitunganya biciye mu kuri batazi naho bitoja mu nyandiko ndazi ko n'abavyeyi n'ubu hariho abavyeyi babikora kandi neza bakamenya uko bagaburira abana babo ari abahungu ari abakobwa bakamenya uko babagaburira umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo ivy'inkwano ngo ntibagire burya wibaza imiryango niyo yakimenye uko hariho abavyeyi uko bavyumva nabo bakavuga bati erega by'ukuri umwana w'umukobwa si wo kugurisha ibi bintu by'inkwano bacimira umurengera ibiki biba bivana n'abavyeyi ukuntu bavyumva ikindi kibazo nisherekeye abana mwebwe mureze uburyo mubareresha muva hehe nababwiye ko ndima imirima ndarima imirima kandi iyo ndima mba ndiko ndabiyumvira ko nabo nyene mbe ni bangahe ushizemo nabi impfuvyi mureze bose murazi ko dufite 5 hanyuma muhira hari 13 hanyuma mwirerero hari ubu naraharuye hari 58 n'abandi 8 bari mu miryango baronse novuga nk'abamaheme bavuga bati nazi wanje ndamufashe kwiga mugabo tugaca tuvyumvikana n'abavyeyi kuko abana mfise kubera ntorutubebe barafise abapapa bavyemeye umuntu agatora umwana akagenda akamufasha kwiga amashuri hariho 8 rero bari mu miryango urumva bose hamwe ko baca baba 66 abo rero kugira ngo mubafashe uburyo mukura hehe burya ndakunda abarundi n'abarundi kazi jewe asha nukuri burya iyo ugize utanguye igikorwa uri kurigikora atanyungu zawuronderamwo nukuri Imana iragushigikira rero abana nta zindi nyungu ndabaronderamwo uretse kubafasha kugira ngo bakure baronke amata kuko nyene ntora ababebe hanyuma bashobore kuduga tubaha abapapa babo bashobora gusangira ibijumbu bashobora gusangira amateke bashobora gusangira ibiharage ibyo baronse rero abo mu gihugu baramfasha burya mfashwa jewe nshigikirwa nabo ngaha mu gihugu abamama batandukanye abakenyera rugamba barakunda kuza kudushigikira n'abandi bamama hariho n'imiryango iza akavuga ngo twimbuye nkaza mbona baturungikiye ibiraya nkaza mbona baturungikiye ibiharage abo mu mashengero hari igihe batugemurira bakatuzana nkaza mbona umwaka uraheze nkaza mbona n'uwundi uraheze bakagenda barashigikira muri ubwo buryo hariho utagemura akaduha amahera icyo umuntu wese ashoboye kuronka jewe asha hariho n'uwamampa 200 uwundi nkabona mpaye 50 kandi ayo ntaburi ikintu agura nkavuga nti Imana nibahezagire cyane gose abo bana rero mu mugambi muremure mu bafite n'uwo oya nakubwiye ko ntorutubebe hanyuma kubera urabona ino ruguri wacu nta mupapa yosigarana kayoya ngo ashobore kugafasha ngo ashoboye kukarera cyambere abura amatagaha
kandi umwana agikura ataronsa amata urumva yo mupfirako hari abo bama batuzanira baramaze kugwara kwashi nka barya abavyeyi bapfa baca bamarana nk'amezi babafise cyangwa umwaka bafise kwashi. Rero urumva ntoyitwo tubebe nukugira ngo nshigikira abo bapapa hanyuma baduga abana bashitse ku myaka 5 nca ndababa nk'ubu twari twashitse ku bana ngo bari 78 bari babaye benshi cyane kandi bari bamaze gukura. Nk'ubu ndafise abo nasohoye igitigiri sindacibuka neza nahaye abavyeyi babo ariko bararenga 30 na kubera bakuze nabo nyene babaje kubatora banezerewe cyane gose barashimye gose. Barashimye hingahe 5 6 nk'abo twatoye bamaze umwaka abo ndababwira ko baba baje bafise nka kwashi harimwe abafise imyaka 7 mugabo mwari wo nk'umwana dufise yazanywe na mustanteri wo mu Kirundo yatowe mu ishamba nk'uwo ntituzi nyina ntituzi se wazoguma mwirerero. Imana yo mwijuru izomenya uko bigenda nimba isazi yivuga nimba nyina azoza kwivuga akaza kumutora navyo nzi ivyo ndabirindiriye. Uretse iryo rerero ry'imfuvyi murafise kandi iradiyo mwashize yitwa nguki kubera mwiyumvire gushinga iradiyo? Ni radio televiziyo buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi. Radio iramaze imyaka 5 ikora neza mu gihugu cyose kandi turashima Imana intambwe twateye muri iyo myaka 5 yabaye intambwe ikomeye. Hari abo n'abarose ubushimwe b'abakozi bagiye babyifatamwo neza barabatumye ko hanze kuko babashimye ibikorwa bitandukanye bakoze barabaha n'udushimwe. Rero ndashimiye muri iyi myaka 5 iradiyo yarateye imbere kandi muri iyi myaka 5 nyene na televiziyo yaratanguye nuko twahuye n'isanganya ry'umuriro hanyuma aho twari twateguye televiziyo igira twari dutanguye gushiramwe ibikoresho urumva biba yaratanguye gukora ariko umuriro uteye rero bisa n'ibihagaze ariko turizera ko bigiye kuvyuka televiziyo igatangura. Rero ibikorwa birabandanya neza turashima Imana. Ariko nturanyije impamvu wiyumviye gushinga iradiyo na televiziyo? Impamvu byari mu ntumbero twihaye kuva ntangura fondasiyo buntu urabona ko naratanguye ariko tumbafise abo tutanguranye conseil d'administration twari twumvikanye yuko tuzogira radio na televiziyo ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi kuko n'amashure twarihiye abana muri fondasiyo buntu benshi biga communication twari dufise uwo mugambi yuko bazoheza kwiga bagaca baja gukora kuri radio televiziyo kandi n'ubu ndafise abakorayo mu bavyize twarihiye amashure b'imfuvyi twari twakuye mu kigo c'imfuvyi turabarihira hanyuma baca baragiye gukorayo kugira ngo abana b'imfuvyi n'abapfakazi baronkaho bavugira mu mwitegeko ryabo rishike kure bafise radio bitirirwa. Hanyuma hariho yindi migambi rero yari yasizwe n'umuhisi Pasteur Nkurunziza imvya arera ibintu by'umupira w'amaguru mbeye mu Rwanda gute? Je urazi ko nari umukinyi w'umupira ngivye ibintu by'ukuri narimwo kandi n'ubu ntarimwo. Gauza miryango ni BBC ni BBC gauza miryango burya ni BBC nibyo. Denise Nkurunziza ubu ni pasitori w'ishengero ry'Urutare Eglise du Rocher. Ku rubuga rwiwe rwa Facebook buri munsi acishaho ijambo ry'Imana nk'iri. Ninde musoda yize neza ibyo kugwana yoja ku rugamba atabanje guperereza ngo amenye inkomezi z'uwo bagiye guhangana canke ibigwanishwa afise. Natwe niko bimeze mu buryo bw'impemu dutegeza kumenya yuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko arabakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza abo tubagwanya mu buryo bw'impemu. Ambara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira uzoshobore guhagarara ugatsinzwe ku munsi mubi. Azwi kandi cyane mu ndirimbo nitwa Ntihemuka. Ishengero niwe rirongoye? Jewe ndongoye ishengero mugabo uyishengero riba rifise ritunganijwe ku buryo rifise abariserukira imbere y'amategeko baca bakora ibikorwa nyene vya novuga vya administration. Jewe ndi umwungere w'ishengero
mu bandi kubera imwiyumviriye kugira ishengero rero reka sije naritanguje kweli mu bandi wa mbere mugabo sindi waritanguye aha twicaye niho kwishengero nyine uravye iki kibanza uravye inyubako ingene ninyubako ni ku cicaro gikuru mpuzamakungu ego ni ikibazo gihambaye cyane uburyo bwavuye abakirisu baritanze navyo byubatswe umwanya muremure kuko twaza turagera igihe abakirisu bitanga umwe ngo nzotanga iki nzotanga imifuka iyi nzotanga maverabeto nzotanga iki na kiriya abakirisu babandanije kwitanga ariko kandi twaranaterereje tukaza turaterereza bene gihugu tukaza turaterereza inshuti n'abagenzi dufise hanze y'igihugu gutyo twubatse buke tuza tubona biraheze ariko n'ubu ntituraheza by'ukuri turacariha amadeni kuko twarasanzwe n'amadeni twasabye amadeni turacariha amadeni ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa byategerezwa gukorwa hano nyene tutaraheza burya nyene urinjira mu nzu ukaza urakora kamwe kubera ishengero ryanyu nyene muherutse mu rugendo ibyo bundi twashitse ngaha atariho muri tubarondera mwari mu gihugu cyawe turabe ubutumwa bwari bwabajanye bwarubuye bari ntwaye ijambo ry'Imana bari bantumiye kandi bafite intumbero y'uko no bagaburira ijambo ry'Imana tugasangira ijambo ry'Imana nta kindi cyari canjanye urugendo rwagenze gute twagenze neza twarasangiye ijambo ry'Imana hanyuma tukagira n'imyanya yo kuganira n'abamama twaraganiriye turagira igikorane c'abamama turaganira amajambo y'Imana turahanurana ego ni ibyo bikorwa by'ijambo ry'Imana byari byanjanye ego uretse ngaho muri Australia nta zindi ngendo ubu ugira ngaha hirya no hino cyane murabona mwari umupfasoni w'umukuru w'igihugu hari benshi mwabonanira mu manama murase n'ishyirahamwe ry'abapfasoni bakuru b'ibihugu ubu murabandanya kuvugana oya ishyirahamwe ry'abapfasoni bakuru b'ibihugu ribamwo umupfasoni w'umukuru w'igihugu nkawe mwamenyanye ico gihe harabo mukivugana eko barahari tukivugana nyene ego kandi hari novuga abatakiri mu mabanga nka jewe hanini nibo tuvugana urabona ko ari ibintu mujamwo hama mukabivamwo ego kuko imigenderanire mufitanye imeze gute ni imigenderanire y'abavukana kuko iyo migwi nyene hari usanga muhujije gusumba abandi agahinduka umugenzi rero narakuyemwe abagenzi abo turabandanya tukayaga tukavugana ego barabibuka mugatelefona namukaya cyane gose birashika abantu mu bihugu bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Murabona umucaca wanyu yitavye Imana giturumbuka namwe muri ku musego i Nairobi mwavyifashemwo gute? Kimwe navuga sinari ku musego nari namaze gukira jewe ndindiriye gutaha nivyo naravyumvise ariko bihurana nuko nari maze imisi ndiko ndagira imwimenyerezo wo gushima muri byose nisunze ijambo ry'Imana nari nasomye rivuga ngo gushima kurabereye abatunganye ahandi naho kavuga ngo Imana data wa twese muyishimire byose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ntangura kwiyumvira gushima Imana imisi yose kandi muri byose bisigura yuko dukwiye kwamana ishimwe mu bibi no mu byiza kuko ibitwaka imisi yose ntibibari byiza hamanca ntangura kugira umwimenyerezo wo gushima Imana hanyuma handi handitse ngo mwame ngo mushima Imana muri byose ngo kuko ari Imana bagomba ko muri Kristo Yesu
iryo jambo naryo nyene numva rinteye kwimenyereza gushima Imana cyane ndavuga nti Imana je urampa inkomezi zo gushima ibihari vyiza nshime n'ibihari bibi uwo mwimenyerezo rero nari ndawumazemwe imisi hanyuma numvise rero ngo yapfuye cyambuga ryo mbe nyine ubutumwa mwaburonse gute jewe ndi Nairobi naravyutse mu gatondo urabona ko yapfuye ari itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu hari kuwa mbere uwo wa mbere mu gatondo naravyutse ko nari maze imisi mbyuka ndasenga naragira sport mu cumba kubera nari nakize impejeje sport ndatora telefone kugira ngo mbaze uko ameze kuko yapfuye ari umunsi ugira gatatu ari mu bitaro uko mwijoro twari twavuganye mu masaha 4 z'ijoro arambwira ngo nariko ndatera inkuru n'abagenzi nari nicaye ngo bugira njyame nduhuke hanyuma mbaze uko ameze nyene mu gatondo ngiye gutora telefone duhurirako n'umuntu bari kumwe kuri telefone acambira ngo mama aje ndayifyonda ndita ngo mama ngo senga cyane papa agiye muri koma ni sawa nari nsanzwe ngira mbanze cenja muri douche hanyuma ngeze muri douche numva nkijwi ntazi yo rivuye rimbwiye ngo naho bavuze ngo ari muri koma yapfuye ntimuzosubira kubonana tarabo uwo muntu abimbwiye numva ndatangaye ndaheba no koga nsubira mu cyumba nduza amaboko ndavuga nti Imana ndagushimiye kuko ntavyo narifise mvuga ngo ndagushimiye kubera ko oya naciye mvuga nti ndagushimiye kuko ijambo ryawe rivuga ngo dushime muri vyose ndagushimiye uko bigenze ndagushimiye ko wemeye agapfa ndagushimiye nguma mvuga ivyo gusa ndagushimiye atayandi majambo menshi fise hanyuma mejeje gushima ndongera ndahora nta numwe nabwiye ndagenda muri douche ndoga ndagaruka hanyuma ndavuga nti Imana itansi have ndugana hanyuma ndavuga baca baraza abaganga muri tour rero bapima tension bonye bampimye sangira normal ndavuga numvise inkuru nkiyo burya biri normal wawo ndarongera arambwira ngo aracari muri koma mama bandanye usenge ndamubwira nta munakumbure mwakire nyene ubugombe bw'Imana ni mukumbure mwakire nyene bibaye nyene mu vyakira oya mama reka kuvuga ivyo ni nta ngorane ntaza kuraba ibikurikira cyangwa maho uwo munsi abaganga bagiye uwo munsi narifise inama zibiri ku telefone yagiye urazi ko twakora amanama ku telefone kubera ibya covid ndakora inama ya mbere twakorana nabo twakorana turaheza sinigeze ndababwira na kimwe hanyuma umugabo bari batanguye kunyandikira ama message ngo ko twumva ngo aragwaye nteko n'ivyaragwaye abandi ngo twumva abantu bariko baravuga ngo yapfu ntekana naramahoro urumva sinashaka gutangura kuhamamaza inkuru igihugu kitarabivuga yari umuntu w'igihugu nawe mwari kumwe babwiye nawe twari kumwe sinababwiye nta numwe nabwiye narabiraranye gushika saa 10 z'umunsi ugira kabiri niho nababwiye ivyabaye numvise communique yamaze gusohoka bamaze kwitwara kuri RTNB niho nababwiye ivyabaye mugabo mu bana narabwiye bakuru ba mbere ndababwira ntararembye nabo nyene nabanje gutegura karere ndababwira nti papa ararembye mugabo yari yamaze gupfa yego hanyuma nyene bigenda uko abantu bibabwiye bavyifashe mu gute abana mukuru naramubwiye nti we yari Bujumbura ari ku kazi Bujumbura ndamubwira nti papa ararembye genda umurabe mu bitari Karusi cyarambwira ngo n'abashefu bari baje kumbwira ngo ndabe nduge abo bari kumwe no kuvuga Karusi acarafata imodoka caragenda agiye ndamubwira nti mugabo ntuze kwinjira mu bitaro utambwiye nanka rero ko yinjira wasange yapfuye ntabimubwiye nkaza ndamubaza ugeze akambwira ugeze ubwira gatatu nsanga ageze ariko araparikinga ku bitaro ndamubwira ni parikinga uheze ntukupe ni telefone parikinga uheze tuce tubanza tuvugana amace ndamubwira nti n'amakuru papa yamaze gupfa ndagusavye wigumye nanje ndumva ko nigumije ahondi wigumye uri imfura abana bose bandi baca baguma bari abatwebwe ni hanyuma ngiramubwira ugira kabiri ari kwishuri ngiramubwira ugira kabiri nawe ndamubwira uko bimeze bari abato ntitubabwira igihugu kitarabivuga kubera abo baca bagira ama emotion abantu bose bagaca babimenya ni kandi nawe we ubinume nuriya ndamubwira aca binuma hanyuma rero
wigumye by'ukuri uhagarare nk'umusoda nyene aca arinjira yaragerageje kwigumya mbajije abamubonye hamaca na telefone wa kabiri nawe yari Londres no ndamubwira uko bimeze nari ndamufitiye ubwoba kubera urabona ko batasohoka ari muri covid mbega ari wenyine aza kubifata gute nagerageza ndamuhanura kugira ngo nawe nyene yigumye aca asenga Imana kugira imuhe inkomezi ariko nanje ndaciye ndabasengera ndavuga abana banje baha inkomezi bashoboze kwigumya bagira inkomezi nko kuma ndabasengera akanya kose Imana ibaha inkomezi nuko byagenze hama rero yama namaca ndayakora ndayaheza nta numwe nabwiye kugira ngo bose babimenye abana bose batinde babimenye byagenze gute urabona hari kuwa mbere ndarara ntababwiye kandi bari mu ma examen nanka yuko bibabuza no gukora ama examen bukeye kuwa kabiri tuvuganye n'abari ino numva baratwaye communique kuri RTNB baca baramuruhusha ko twaravugana ndabwira ntimuze ko muruhusha igihe nobwirira abana baravuga batubabwire kubera communique turayitwaye kuri RTNB ca rero ndaba telefona apere video ndabanza ndabatwengera bakumanye nabo bantwengesha mama turagukumbuye uri mwiza utuntu twaguca ndababwira nti ahora rero ndababwira ikintu ndagaye nahise kukibabwira muca mumera nk'uko umeze kubera nariko ndatwenga hanyuma ndababwira nti muzi n'amakuru nti papa yapfuye nyene warafashe telefoni kirajugumira ntimwigumye Imana ibaha inkomezi Imana ibagirire neza ni sawa rero hanyuma baca ndadakupa hamaca ndatelefona abamama bari muhira ndababwira ntimubareke barire baheze uwo mubona ariko ararira mumureka arira aheze haheze umwana agira kane aca arantelefona arambwira mama none wewe none ntuza ndahavanza aho rero ku bitaro bari banyankiye gutaha ndababwira bati ndashaka gutaha kuwa mbere nabibasabye ndashaka gutaha baranyankira mugasi nabivuga ko nabuze ku munsi wa kabiri ndababwira ngiye ko nakize kubera ko mutandika ngo ntahe nukuri baranyankira ko ntaha ndavuga nti sawa ca ndavuga nti reka ndabireke cyese n'amakuru yamenyekana nawe ntibaza kureka kunyankira gutaha okay bimaze kumenyekana rero niho naciye mvuga nti nkeneye gutaha umugabo wantreta nari nahamagaye umuntu wo muri ambassade ze abara afasha kuriha facture abara afasha kuriha kugira banyemereye duce dutaha n'indege twayironde nuko vyagenze hanyuma nari nasenze ndasaba Imana yo mwijuru kugira ngo ninataha Imana ifashe nshitse kuri aeroport nari nanasenze ndavuga Mana niwe ugomba kondira ndagusavye wuduze umutwe wanje amaso yanje acunduguta amosozi ndire n'abanyakenya bamenye ko nabuze nabo twagendanye bamenye ko nabuze ariko nimba utagomba ko nimba ubona kurira atari byo byofasha abarundi cyangwa ngo biguheshe icubahiro umira mosozi sindire niryo sengesho nari nagize nkaguma ndindira ntikumbure ndaza guturika ndire ntibineze rero ndagumaho Imana irampa inkomezi ndashobora kwihangana kuri aeroport ndururuka ndaramutsa abo sanze nyene ntuje ndaja muhira ngenda ndasenga mva kuri aeroport Mana ufasha abana ninababona ndahava ngira emotion mugabo ukugomba komera abari konza kumera nimba bisaba ko ndira mshikiriye abana ndire nimba ubona ntorira aricyo cobafasha sindire okay nda shikamuhira sanga abantegereye imbere y'umuryango twari dufite abana benshi n'ubu tugifise benshi abo turetse ari benshi imbere y'umuryango candururuka imodoka ndabatwengera ndabaramutsa ari bankumbuye hari haheze indwi zibiri ndabaramutsa twinjira muri salo dushitse muri salo tudabwira nti mwese mugume muhagaze dushimira Imana candungira ndatuza amaboko ndavuga nti Imana ndagushimiye ko ngarutse amahoro ndagushimiye ko wankijije ndagushimiye n'ivyabaye umutwe w'urugo akagenda navyo nyene ndabigushimiye papa w'abana gapfa navyo nyene ndabigushimiye ndatuze icyo ndasenga nyene ndavuga amajambo menshi yo gushima Imana banyumva twese duhagaze candica ndabaza ntamumeze gute nisa murakomeye yego ninanje ndakomeye narakize ndabaganiriza nyene turagumaho nari nanasengeye nkiri Nairobi ndasengera ikiriyo ndavuga ntikiriyo Mana
uzumfashe ikiriyo kize kigende neza mu kiriyo uzumpa inyifato nogira nimba naho nyene ubona ndize byofasha baje mu kiriyo canke bikaguhesha icyubahiro uzundeke ndire ariko nimba kurira ubona bitogufasha mu kiriyo bingo biguhesha icyubahiro canke ngo bifasha baje uzumfashe sindire kiriyo ngo ni waremesha abandi yego baraza nyene n'abaririmbyi bari bahari hanyuma nyene ngafata ijambo none ko arije narinda hari arije baba baje kuraba narafata ijambo fasha ijambo rero navuga amajambo y'Imana fasha ijambo naremesha abahari fasha ijambo nabwira abantu ngo ni mureke kwiruhisha mwiyumvira ngo yishwe n'iki umuntu wese apfa hageze kwiyumvira ngo mutangure kurema ninde yamwishe ninde yagize kivyo si wo muti nta muntu yaramufise ko ububasha Imana itarekuye kuko nabo ndabaha karorero nti nabo bama baha amashano barayarya ntibapfe harabo barasa bakabarasa bazi ngo bashaka kubica ntibapfe rero uburyo bwo kibihuha byabuze rwose ko hari abandi bamuhitanye banaka kandi nivyo rero nashaka kubakuramo nivyo nabashaka kubakuramo ko numva ntakeneye induru inyuma y'urupfu rwiwe numva ntakeneye ngo bimwe ngo ama autopsy ngo ibiki numva ntabikeneye yamaze gupfa yapfuye ntaco ndi bugarure nabo bandi ntacyo bari bugarure nico gituma ntashaka abantu bavuga amajambo menshi nivyo rero nabaremesha nkabaremeshesha ijambo ry'Imana nkababwira umuntu wese yame yiteguye uko nituze umunsi n'isaha waragiye nawe umunsi wawe ntawuzi twiteguye twame tugavye kugira tuze turangize neza nicatuma ndababwira ivyo kandi narababwira shima Imana gose kuko yari yarangije neza bari bambwiye ko yarangije neza mu kurangiza ko yadugije amaboko aravuga ngo mana ubugingo bwanje ndabushize mu maboko yawe mana umuryango wanje ndabushize n'igihugu ndabishize mu maboko yawe kandi waduze amaboko nkaho agiye gusanganira umuntu agomba kuvyuka nkaho umengo hariho uje kumutora hagino wagiye gusanganira ndumva ko yarangije neza kandi no mwijoro twayaze neza yaramaze imise ari mu bihe byiza yari yarasengeye indongozi zizokurikira yaramaze kubasengera twese twavuga ngo tuzobasengera mu kumunani ariko rero ndi hariya ngo nsanga yararongowe kubasengera numva byose yari yabitunganije rero numva ntakeneye induru zikurikira umuntu yarangije neza nkanura abantu we yasozereye amahoro kandi Imana yari yankoreye ikintu nari narayisabye tugeze ku kirimba ndavuga nti Imana yo mwijo uzu turinde gupfa urupfu rw'agashinyaguro dupfiriye ngaha ku kirimba bimwe biba amakudeta ugasanga barisha abantu naguciriye mu gatoyi igihe hajya kudeta wavuze ati noneho birarangiye ibyo nanse nivyo birabibi oya kweri je nari numva ndemye kandi mwari ngaha mwe je nari ngaha mu gihugu nari nasigaranye n'abana twariko turasenga Imana twari mu masengesho ko twarabona ibihe igihugu kirimwo ko atari vyiza twari mu masengesho nawe nyene tumusengera kubw'irya nama yaragiyemwo ko bamwe baravuga ngo ntagende abandi ngo genda twaciye dusigara turamusengera kuko Imana yari yabitwemereye mu ijoro ngo nagende Imana yaduha ijambo acagira kuri iryo jambo rero nakijya gihe biba nuvuze ngo kudeta ndaciye nduza amaboko ndabwira abana ntituduze amaboko dushima Imana duca turashimira Imana muvugana ntabwo yari afite ari hariya babwe ko bamukuye mu butegetsi ko babwe ko yaje agashika ngaha agasubira inyuma base ko oya ntibyasuko byagenze barabesha ntiyaje ngo asubire inyuma byanse ko yoruruka gusa yaragarukiye mu kirere atarashika kure yibutse ko yibagiye Bibiliya yiyiwe baca barasubira inyuma barayitora yego ahandi yaraje arashika amahoro hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk ndabibutse ko ikiganiro ari imvonimvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. None urumva nyakwigendera agiye urabaye umupfakazi ubuzima bw'ubupfakazi wabubayemo gute no gushika no ubuzima bw'ubupfakazi ntabwo nyene ndabushimira Imana yararetse bikaba
jewe numva ndamahoro numva umutima wanje utuje ndibandaniriza igikorwa c'Imana narasengeye ubugingo bwanje ndasengera abana banje ndasengera ubuzima buzokurikira ubu jewe ubuzima bwanje mvuga nti buri mu maboko y'Imana rero Imana iranshoboza nkabaho abana tukaganira tukabaho bukira bugaca ibikorwa nkabibandanya numva ndamahoro jewe ivy'ubupfakazi ndabishize ku mutima hari igihe nanibuka ko ndi umupfakazi jewe ugira ndabishize ku mutima ku buryo ndavyibuka ikindi nacyo mfata ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho canke Yesu niwe mugabo w'abapfakazi akaba se w'imfuvyi ndafise Imana umugabo w'abapfakazi ndafise Imana se w'imfuvyi no kuvuga ngo ikingoye so kuvuga ngo acaza ngo kubera umugabo ngo aramplace umugabo wawe abantu ntibahave bavyumva kutariko no aguhaye amahoro yo mu mutima nukuri ivyo ukavyakira ego naravyakiriye vyabaye mfise amahoro yo mu mutima numva jewe sinshize umutima sinumva mfise complex ngo ndumupfakazi kuko nta nivyo nibuka naho novyibuka nta complex ndabishimira Imana ko Imana yaretse bikaba abana turi kumwe ndabareze kandi nkaguma ndayizigiye n'ikingoye ari ico mbuze ari byo simpangayika uyongira umugabo urabona hagiye umuntu aca azura kabuze uyongira umugabo ngo kumbure vyari kugenda no ndabibwira Imana burya turakeneye iki birakeneye iki udukorera iki abibwira Imana idonido kandi nkaza mbona Imana irentervenye nkaza mbona Imana iragize ikikora nkaza mbona Imana irangiriye neza burya ikintu gikomeye kiruta ibindi jewe mfise amahoro yo mu mutima kandi amahoro yo mu mutima nta muntu ashobora kuyanyaga n'amahoro ava ku Mana kandi ufise amahoro urashobora kwihangana ufise amahoro urashobora gusenga ufise amahoro nta miragwe cyangwa imyidodombo ishobora kuba muri wewe kuba mfise amahoro yo mu mutima mfise ituze ryo mu mutima numva mfise ico navuga mu Faransa stabilité ndumva mfise stabilité mu mubiri mu mpemu rero ivyo numva binkwiriye nk'ipfupfi n'abapfakazi nko ejo kubivuga uwo babwira iki murabe namwe nyine mubaye mubabwira iki nk'abari mu maganya batariyakira kubera ibyabashikiye cyangwa ibyo babayemo nyine kubera igikingi c'irembo cavuyeho imfuvyi abapfakazi nukuri ndafise ibyo kubabwira ikintu ca mbere burya ubupfakazi bubi no gupfaka rutagira Imana gupfaka rutagira Imana n'akaga kabi jewe nanje nshobojwe nuko numva mu mutima wanje Imana inyuzuye nkandi nkagerageza no kubwira abana begera iyo Mana nabo ibuzure nkuko inyuzuye tugira amahoro twese kuko mfise amahoro abana badafise amahoro boyambuza canke bayafise je ntayafise no yababuza twese rero ndasenga kugira ngo tugire amahoro rero abapfakazi nukuri nibahungire mu Mana batuze mu Mana umugabo w'abapfakazi ababera umugabo abaha amahoro yo mu mutima hari ubupfakara n'ubukene niki ibyo birahari na jewe ntiwumve ibyo mbura ntibibura ibiko gusanga ari byinshi by'ukuri abantu nibangana nivyo hari abapfakazi tutangana ibyo byo birumvikana kuko hari umupfakazi vuga ngo jewe nta modoka ngira je imodoka ndayifise ndacaronka ibyo ngaburira abana nukuri ugwezi go twari tugeze ko nta sino kwiganyira ariko nanje ndafise ibingora musangira amagogwa musanga amaganya n'amagogwa mu musangiye nk'abapfakazi bon ibyo tusangira n'uyu umuruho wo kurondera ibibesha abana buryo ni ikintu gikomeye gose ariko kandi bizigira Imana imfuvyi nizijaho ngo zice zigenda ngo zisambane ngo baronka amahera y'amashuri biki oya nibizigira Imana izobarondera abavyeyi baha abavyeyi none abo bana ndeze ugira bari bazi ko nzobarera bakibura abavyeyi ntibari bazi ko nzobarera rero Imana irashaka kugurura umuryango ukaronka umuvyeyi akakurera imfuvyi zifate neza zireke kwidodomba zireke kugira ingeso mbi aba mama bapfakaye bifate neza bareke kugira ingeso mbi bizigira Imana bahungire mu Mana ibyo tubuze tubibwira Imana izocinzira kuko icinzira aho zitari kandi je iyo ndiko ndamubwira ngo ijambo ryawe rivuga ngo niwe mugabo w'abapfakazi ubu rero niwe mbwiye ko nkeneye minervare z'abana nkeneye amafaranga ya minervare y'abana ndayakeneye niwe mugabo w'abapfakazi rero ni ndabukubigenza
rero ibintu byose burya Imana ikoresha abantu ugasanga birakoretse ndarose ibyo nari nkeneye n'abandi rero bizigira Imana hanyuma baze barayibwira ibyo bakeneye. Umuririmbyi niwe yaririmbye aravuga ngo iyo urushe iyo uremerewe bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe. N'abagabo n'abagore babana hari igihe udashobora kumuganyira ngo avyumva bitahure kubera uko mubanye cyangwa ukanamuganyira ntabishobore. Jewe rero Imana ndayibwira nti wewe nzi ko ushoboye byose nta kikunanira. Niyo naba mfise Nkurunziza nari ivyo nari kumusaba ntabironke, ariko wenda gusabye nk'ushoboye byose gira icyo ukoze, nkabona Imana irabikoze. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102.2. Ego mukurangiza urumva nyene ko mwari mu mabanga muri ku kirimba n'uyu munsi abahari barahari canke ejo hirya yejo hari abari mu mabanga atandukanye mugabo nkuko akunda kubivuga ni kibanza bagenda babisikanyamo. Wobwike abashobora kwiyumvira ko ejo canke hirya yejo bashobora gusanga bavuye mu kibanza kicanke kiri abapasi niwe baba bakiganira canke bakagira imyitwarire. Nukuri ivyo n'ibintu twese twari dukwiye kumenyera. Hariho ibibanza umuntu ajamwo ejo canke hirya yejo uzi kuzokivamwo, ukakivamwo neza canke ukakivamwo nabi, ukakivamwo udugijwe canke ukakivamwo umanuwe, yange bakaguhindurira ibindi bikorwa nyene bitandukanye. Ivyo abantu babimenye. Nko kuba umukuru w'igihugu hoho urumva ni ibintu bigira imyaka ukamenya ngo iyi myaka iheze nzohava. Ibyo nuko bimenya, hanyuma dutegereza kubyitegurira novuga psychologically tukamenya yuko dutegereza kuzohava igihe gikwiye kigeze, atari muri iyi myaka tumara imandimwe tumara zibiri tumara zinga mugabo hari igihe tuzohava. Ibyo umuntu akabimenya no byo by'abashikiranganje iby'abashinga amateka biba bifise manda. Ibyo byose nibihe aba directeur bagenda babanome mu buryo bunaburiya baba bazi yuko umunsi umwe bazohava. Hanyuma rero umuntu akitegura akavyitegurira mu mutima akavuga ngo nitwava no muri kino kibanza naho nyene nzobandanya gushima Imana, nitwava no muri kino kibanza naho nyene sinzokwidodomba. Imyidodombo ntikabeho. Mwidodombo hari n'abaca bavuga bandodobereje bagize akayi ariko ntute bitabapfuko menya ngo yuko ico kibanza urimwo hari umunsi uzokivamwo abandi bakaza, kandi tumenye yuko turiko turatera no gukura. Umuntu arashobora gukura akava mu kibanza yarimwo hakaja bakiri bato babishoboye. Rero ivyo dukwiye kubimenya twese. Urakoze cyane gose. Namwe murakoze. Ikiganiro cy'imbonimvano cy'uyu munsi kigarukiye ngaha. Nkabashimiye Pasteur Denise Nkurunziza kuri aka kanya yaduhaye kugira tuganire, nkongera nkashimira namwebwe mwagikurikiranye aho muri hose ku isi, mukaba mwari kumwe na Siriake Muhabonayo. Naho ubutaha.